yabaye umudamu mwiza w'umwizigiwe kabisa. Tunamushimira tukekara dukurikirana kabisa. Kumbe haya naruguru mwarakundanye. Uramabona ko Bujumbura mugumanako. Baragumanye. Ide muzi Bujumbura ni waraho. Nari mfise ijisho rimwe. Specialty muri Okapi nyama buyo canke inyama cukucuku. Irate ni nyama ikundwa, ikundwa n'abantu bakuze. Kubera iki nk'uko wabivuze dufise indya do qualité kandi nziza za mbere. Ati gute? Imengera komeza ngahe? Chana kibajije papa canke mama natunanya no ko je ntoroye imene. Go out there and make your dreams come true. Hola people, turabaramukije amaro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'abasama ko munaturabirako. Je nitwa Noraske ntaro gatandatu Noraske Solution Man, a man of God, a new creation, I'm son of God, I'm unstoppable. N'andi mazina full yuzuye ariko kandi nibutse ko nitwa Papa Haya nko mu mazimisi mubizi mfise akana kagahungu kariko karandyohera. Abahungu nabo naho arabaguruguru bararyoshe kubona. So nuko bimeze ariko kandi no musi dufite umutumire w'iteka muramubona uyu muvye no mu brother niwe tuza kwa turi kumwe tuza kumarana iminota atari myinshi kandi atari mike nkuko mubibonye muri introduction umwe mu bantu bafite intege zigiye zikomeye zitangaje cyane sinenzi ko abantu nk'aba bakihari ariko kandi turafite ikinyobwa imbere yacu cyitwa Best Tangawizi aka Biguvu. Ino jiri kirakora amateka benshi bariko baravuga ati ino ji iraryoshe nawe irashiye kuryohera kandi kakuruhura. Ku mabutike yose irahari ariko kandi ugomba kuyirangura. Twibagiye gukora la santé. Twibagiye kwira. Baca abantu wa mugabo utanyuca usorora. Iyo yijigezwe hariko kandi hariho na omo yitwa Tiena nkuko muriko murabona amanimero ngaho ni omo nziza kuri babandi bamese ugasanga umuntu yashishutse ntibibaho kandi ramota udufuduke tugaca twuzura ariko kandi horiho restaurant igezweho yitwa Okapi ikabiri mu Kamenge ni juste kujya gatatu hagati ya kabiri ya gatatu ya gatatu ya kabiri n'ya gatatu yitwa Okapi amanimero muraza kuyabona ko ngaho bakora 24 heures guys. Iyo ntashe bwije nzi yuko umudamu no hava nsanga yasinziye ntagomba kumuvyura ngo ibiki nibiki cyanda hicisha baragira na rivezo inimero nizo murashiye kubarondera nuko bimeze ariko kandi turi kumwe n'uyu mugabo niwe tugomba tuyage. Urahawe ikaze brother. Urakoze. Yego. Je nitwa Bimenyimana Eri. Ambavu y'ubuzi bwishi nkora nako ka restaurant karimo. Okay. Bamwe ntazira millionaire. Tungutare ushitwa. Iyi millionaire niwe tuzaka turi kumwe. Ariko kandi tuzakwa tuko turaga ibintu bitandukanye. Icya mbere wavuze ko witwa Eri millionaire hari n'abandi bakwita boss ufise abakozi. Buryo ukoresha abakozi bangahe? Predo 15. Itariki imwe baba barize ati agomba dushirire kinote. Neza gose. Yego. Mane guhezagera cyane buryo. Utazi imiryango atari mike. Yego simike. Harimo maze kubaka muri bake. Neza gose. Hari abagabo n'abasore. Yes. Mugabo n'umusore umva ko agaburira imiryango. Aragaburira umuryango nibyo. Agahembwa shashira carungikiranye na gasabuni tuvuta. Ufise umugore gacumu amagara ukamurungikira aya barakoresha urumva ko imiryango nayitunze simike. Okay. Urafise umudamu buryo? Ndafise umudamu. N'abana. Wow. Abana ugeze mu bana bangahe? Ufise batatu. Uyo byarakorogero shawe. Kubaho nakuboneye ukiri muri batanu. Umugambi wa leta barabumvise. Ni kubumviriza ugeze kuri bangahe? Reka jewe nubu utubona ndaroso yone ndabiriko. So mwavyumvise turi kumwe na Eri millionaire. Eri je nagenda umva intahe zawe nyinshi. Impande yo kuguhurira kuri restaurant abantu bagiye baratubwira ingene wagiye urevoliwa muri business. We watanguye gute? Washitse Bujumbura kanza gute? Uri mvukira hehe mu bisanzwe? Je ndivukira nakoze kubico kibazo. Je ndivukira y'Imuyinga.
mugabo yevuriwe muri Sida. Naciye Matana. Hanyuma nja mu Gisagara. Ndetse mu Gisagara 2010. Kinangura gupambana nk'umunyeshuri ahejeje ishuri secondaire. Mugabo entreta ngishika mu Gisagara jewe naciye ndetse ndakuba mu Gisagara. Warahawe imvuga ati je sinzosubira kudoga. Navuze nti ndamanutse kandi ndikiza kupambana mu Gisagara. Bose mu Gisagara urabona babantu bavuye ruguru utavuga uti ngomba gukonta kuri oncle tantine. Je navuga nti ndikiza kwikontako jewe nyene ndikiza kumenya ingene ndahaba kandi nzohaba. Cyo nangura ubuzima bwo guhasoringa. Ndarondera hasi hejuru. Akazi kambe nashobora kuba nararose Gisagara ni instaye natangiye gukora ikintu bita cafeteria abantu benshi baranzi nkora cafeteria capati n'ibiharage. Hajya mu gusuguma capati urakazi hajya ndakazi de DJ urumva kuva 2010 ndi mu Gisagara ntangoye gucangana kandi burya ntugenda rigeze mva hajya hagati y'ijya gatatu njya kaje sinigeze ndahava kuva iyo myaka yose. Hajya ni kuva kera namye hajya nyine bo gusa naraciyemwo kuko kuva ico gihe cye ntangura nakora kwisumamwo numva ko je nakora cafeteria mugabo naciye njana ku ishuri ndigisha universite mu byo nakora jewe nyine. Hanyuma ndabirangije nahavuye nja hanze. Nagiye nkubitira hanze gatoyi hatandukanye, nagiye Sudani, tembere Uganda, Kenya. Aho se narahabaye mugabo ya business nanasigiye mutoyi wanje. Hanyuma komeza ayibamwo bigeze igihe ndetse kugaruka. Ngarutse Burundi ubuzima bwarabandanije. Hanyuma ndasubira kuri ka kazi nyenda kabanda. Bigeze igihe rero yavutse cikamwo Okapi Jehova Jire. Ibyo ubona rero yavuye ku ravyumva. Yavuye kure cyane. Utarashika hiyo kenshi iyo umuntu agiye mu mahanga ntagaruka. We niki cyatumye ugaruka? Urumva umuryango wa reno. Nagenda nkarondera mugabo nkagoma nibuka ko umuryango uri ino. Wari wamaze kubaka? Namaze kubaka. Urumva naho ugenda umuryango usize inyuma guma wibuka umuryango yuri. Yego narakoze ibitandukanye muri ivyo bihugu, narakoze ubuzi bitandukanye mugabo ngarutse mu gihugu nasanze n'ubundi business igumari yifata nimero ya mbere. Hama ncankora muri ivyo rero hamwe n'utundi turi ku ruhande umuntu agenda arakora kumva akazi bishoboka ntobeshwaho na kimwe. Nagiye hanze genda musiga turi kumwe turabasheri. Ndiko ndakubaza nyine ngene mwahuye ugikora kajya kazi? Oya twahuye tukiri kwishuri. Mbona twahuye tukiri kwishuri hanyuma turamenyana nza mu Gisagara turi kumwe turagumana ugeze igihe twavuye tukubaka. Ugera umwubatsi mumaranye kireki? Ego yabaye mu damu mwiza w'umwizigiwe kabisa. Tunamushimira natwe ko aradukurikirana kabisa. Kumbe hajya na ruguru mwarakundanye? Uramagana ko Bujumbura mugumanako? Baragumanye. Idemu zi Bujumbura ni wara? Nari mfise ijisho rimwe. Ntahe yanyira ryoshe kumburenzo batumira muri kumwe mu dushingire ntahe ngiye ragera. Tuko tuvuga ivy'urugo gusa. Ariko tukiri ngaho nyene uraje muri business ya cafeteria. Ninde muntu yakuvye muri iyo business? Wakorera umuntu nce nk'orikorera? Oya je narikorera. Ubwa mbere umunsi utangura? Kuva ntangura narikoreye. Ayikoreye kwiti. Wanye muri mufisi note uvuye ruguru gashika yikorera Bujumbura. None ntumva ko jewe narashyize mu Gisagara. Hanyuma ndaharavye ndavuga nti aha hantu sishobora kuhaba udafise ikintu winjiza. Nca ndibwira ntoke none nogira gute? Notangurira kuki? Nararondeye narakoze ibitandukanye mugabo business ya mbere nakoze niyo cafeteria. Yego. Uca uratangura restaurant? Ndatangura cafeteria hanyuma
progressivement tugenda turavansa kumva ko nasiganye mutoyi wanje ngiye hanze. Hanyuma nawe umuntu w'umukozi arakora agira igihe ya cafetaria arayikomeza, hanyuma ivamo restaurant bikomeza gutyo. Ego ubu ari hehe uyo mutoyi wanje turakorana n'ubundi. Eko sindamubona abahagira abariko arakora ibindi. Cyangwa nabwiye ko dukora muri synergy. Afise ibindi bariko arakora ariko abari hajya ari mu bindi, naje ntari hajya mba ni mu bindi. Ego okay. Restaurant yiwe ni mu ma restaurant jewe amaze kunshimisha, na cyane ko amande yo kuba muteka neza, umwanya wose cyo kujya biba bihari vraiment. Je ndakunda abantu bakora amasaha yose. Tutarashikira ngini mwatanguye gukora amasaha yose. Icambere gukorera mu Kamenge biragoye, mu Kamenge bamenyereka ibintu bizimbutse, umuntu yo kugatena iyo myaka yose, imyaka ishika kuri 10 wavuze ko ari 16 kuva 2010, donc imyaka 10 ningaho kiri hajya. Wabishoboye gute kugira ngo ushoboye gutena gushika no mwanya? En fait mu Kamenge ni sita abantu batazi neza. Kubera ko utahakuriye cyangwa utahevuriwe uvumenga ni city goye kubamo d'abord, umenga ni city y'akavuyo, umenga ahantu hakiriritse. Mugabo siko bimeze. Kamenge burya niriye commercial. Kamenge ni gisagara cyane gifise amahoro. Kuva kera kuva igenda hashitse. Burya n'igihe abantu batari bwashobora gukora amasaha menshi, burya hajya ahantu ntiyigeze habura umutekano. Kuva amasaha yose bwije urinda guca mu gatondo mu Kamenge umva abantu bagenda. Nta n'umutekano. Nico gituma rero ntivyangoye gose kwiyadapta kugira ngo nshobore kuhakorera, kubera ko ahantu d'abord nabaye, hanyuma nkahakorera, hanyuma umutekano uhari, ahantu akaba ari centre commercial ushobora gukora amasaha yose ushakiye, umutekano wuzuye. Vyatumye rero nshobora gukora. Hanyuma kubijanye n'ico uri kuravuga c'inyungu canke ingene umuntu ashobora kuharonkera amafaranga mugisha utangwa n'Imana. Ico ni kimwe ca mbere. Mica kabiri buryo umuntu akora Imana ishobora kumureka kumuhezagira. Hanyuma mica gatatu hariho étude d'iterrain. Umuntu ashobora kwiga kintu ze nyatera ariko arakorera ako kamenya sati ashobora gukoresha kugira ngo ashobore kuhaba kandi haronkera amafaranga malgré qualification ashobora kuhaha ngene haba hameze. Naho bari hatoyi bakaba batanga amafaranga make, so akaba ari mwisite kameze, ukabutabona ko menga ni nko muri vira uyumvira ko amafaranga ari menshi. Cukora bukiye gukora kuri standard yabo uriko murakona nawe ushobora kureka kunguka. Kenshi restaurant ubuze abantu bafungura ibintu batetse, nta yindi ushobora office so tubitanga kuri gusa abantu bakabiki cyangwa ukabitanga. Nta munsi wigeze ushika urabiteka hama bigasigara ukavuga ati none ndabigire gute, nturi mu buryo bimare ucugira gute? Oya, ico gihe nibirigera bishika gute restaurant uteka en fonction y'abakiriya ufise. Ntibirigera bishika ko habura abakiriya. Bishitse ntibabiremare, haba hasigaye vya bindi uvuga uti ntaco bitwaye, bakozi yorojya cyangwa ashobora kubiha abarengana bakabijya. Mugabo sinibaza ko ntibirigera bishika aho mbona ko harayinjya bavuga ati ndabigenze gute. Kubera ko ujana n'umwanya ugakorera ku mwanya abakiriya uri kurabona. Kuko ndagwakarorero avamidi turateka avamidi, kandi nko wabivuze dufise indya do qualité kandi nziza za mbere. Tigute genda batekera umuceri w'umutanzania wa mbere. Muri Okapi niyo hantu hambere indya zizimbutse kandi ziryoshe. Okay, sindiko ndavyivugira nawe wabivuze. Mugabo no sermasa n'abakiriya n'abana beza. Mukiriya aragenda araza gufungura iwawe, gacagenda kujya kabira gahonja, kujya gatata gahonja, no kujya gatanda akagenda, no muri vira akagenda. Ayo magagarukanira feedback akubwira ati burya mu byo nabonye indya zawe ziraryoshe. Parce que ziraryoshe gute, ziryoshe gute? Sinjya ziri beaucoup de nature, ntidushiramwe ibirungo byinshi bituma indya zitakaza saveur. Oya, tuziteka ku buryo indya zigumana akanovera k'indya, mugabo bose zikaba zihimbwe ku buryo ziba ziryoshe. Hanyuma icya kabiri kindi gituma Okapi bayiprefera ni prix.
pri ubajije ku biciro abandi bose ariko baragenderako usanga twebwe dufise ibiciro biri hasi par rapport y'abandi nge niryo banga ry'akazi nkorerako hanyuma meni ni nyinshi gose zinjya duteka mugabo ntibirigera bishika ko indya zogera igihe zisesa ngo zabuze abakiriya kuko ntetse mu gatondo tuba dufise agatoki tuba dufise ibiharage n'icapati umuceri inyama y'isupu tuba dufise inyama y'isosi ubugari bw'ibigori bw'umubati bw'ingano aho ni mu gatondo saa sita ivyo biba bihari ariko aba hiyongeyeko n'ibindi amafiriti pilawo ifi z'igitoki z'ikiraya haba hiyongereyeko ubugari bw'ibigori bw'ingano bw'umwumbati bwayo masaha ya saa sita kumva saa sita ni byo mu gatondo bitandukanye n'ibya saa sita hanyuma rero ca kibazo abanyeshuti none ntibyoshika mu gateka ingenzi muza kumena byoshoboka kubera ko mu gatondo bo wabonyeho bagejeje ku mugoroba nabo ucuteka mfungiso yabo y'ivyo wabonye mu gatondo nyene vyagenza ucugera ku buryo ku mugoroba bazakoranka ibyo bafungura kandi bagahaga muri yama saha baza gushikana urumva rero prince kubera ko dukora umwanya munini ni si sexy ni rukurikirane bingene indya zigenda ziratekwa cyo gituma rero bidashika ngo hagira indya zo gusokonanikana yego none ni gute rero restaurant yunguka ko abantu hari umuntu ashiye kubura business akavuga ati jewe ndabuze ikintu nokora ariko ndafise amafaranga uwo muhanura uti ugurura restaurant ni sawa bisa si business zose bivana n'umuhamagaro zose zirashobora kuzana amafaranga mugabo bivana n'umuhamagaro ufise mu kintu kubera ko restaurant ni business nk'izindi ishobora gutanga amafaranga kuko nizo nakubwira ati zirashobora gutanga amafaranga mugabo utayifise nk'umuhamagaro bishitsemo curuha gacunanirwa kuko burya business yose irafise les points forts cyangwa les points faibles urafise avantage ni na disavantage urafise ahantu uza kubabara n'ahandi hantu uza kuryoherwa urumva ibyo byamaho yego nakazi nk'akandi gashobora gukaronka amafaranga mwabyumvise turi kumwe na Eri millionnaire niba ariko twiganira ibintu bigiye bitandukanye byerekeye business abantu mukunda kumenya ngene umuntu yokora ikintu n'umwana mwiza muzo mwegere mu wazi ngene yatanguye azobabwira hamara kuhanura abanure umunsi wa mbere wungutse amafaranga menshi uravuga uti no munsi vyabaye ugitangura apana ubu ndazi kuri mu millionnaire bahabwa batora mu boss umunsi wa mbere ugitangura uravuga uti vya bintu biri seriye wari wungutse ngahe munsi no hava mbesha kweli bivuze ngo noba nibuka umunsi wa mbere noba nararyohewe ngo amafaranga yawe menshi oya sincèrement noba mbesha navyo no kwibuka iminsi igeni kirekire ubeshe ariko kandi rero ni kiye kintu cakabijya cyo tuma abantu bose baca bahurumbira ijya restaurant ucugira kutanga na address Okapi turafise menu ihurumbirwa na bose speciality muri Okapi speciality muri Okapi ni nyama buyo canke nyama cukucuku ni nyama ikundwa ikundwa n'abantu bakuze kubera iki nta birungo bijamo iyo niyo speciality ya mbere ikundwa muri Okapi icya kabiri gikundwa muri Okapi ni ikintu bita ikinono cy'isombe ikinono cy'isombe bagikundira iki ni indya mugabo wose n'umuti hari abantu usanga hariho n'abaganga babandikira abantu bakaza batonda hajya baje kwivuza kandi baje no gufungura none kubera ko ntuzenya ikinono mw'isombe ikinono answa ni umuti ijya ntuzenya ya sinovi n'articulation ya magufa rero hari abatamusanga bafite ingorane ya articulation usanga bababwiye ati genda murondere ibinono ico gihe rero ubonye batonze ukumikwa amasorori umwaje ibinono 10 ibinono 5 ibinono 6 ivana nabijanye kubera ko bayimandikiye nk'umuti sivyo hanyuma ikindi kintu gituma bakunda Okapi nuko kuntu indya ziboneka kare nyama choma saa 3 on top ziba zibonetse nyama chukuchuku
saa moya ziba zabonetse, ubugari buba bwabonetse. Ico kintu ca mbere bakunda ni umwanya, kuba ku mwanya nico kintu ca mbere badukundira ko bisha kare. Hanyuma binze vyaboneka ivyo mu gatondo kuba kare, urumva ko na saa sita kiboneka kare. Hanyuma ya masaha rero yo mwijoro handi hose babugaye badashaka kuronka ivyo kurya, cyaza muri Okapi. N'uryamye mwijoro akigorora kumva inguvu zaheze, acaza mu Okapi tukamu umuti. Gawe ivyo kurya. Yego nico rero gituma Okapi abantu bayikunda. Hanyuma ikindi ni ibiciro vyacu, nakubwiye ko ibiciro vyacu biri hasi paraporo y'ibindi biciro vya handi bagurisha. Hanyuma osi karite y'indya duteka indya karite za mbere z'indya. Adresse ni hagati y'ibabara rya kabiri n'irya gatatu, uhashitse ucubona Okapi haruguru y'ibarabara muri heha. Naguri babara handitse gute ni kwikaburimbi jisi, uhashitse ucubone nyama choma kwibarabara, imiduga zigiparitse, mamota abaparitse, uca winjira umva ni handitse ko Okapi Jehovah Jire. Ego. Okay, handitse ko Okapi Jehovah Jire mwavyumvise. Turaza gushaka inimero ziwe muzo murondera. Eske umuntu ari muhira mushiye kumu cyane twama twabashiriye. Murabashiriye. Surtout nk'abantu bari mu mahotel, urabona nka hotel Israel abashitsi nje ndabakira. Yego. Hotel Paradise abashitsi umuntu abafise kenshi barakunda kumpa ntuzanya oda abashira ivyo bafungura. Hariho sinivyo vyonyene, hari abantu bafise iminsi mikuru. Ugasanga nk'ubufise urubanza mu muryango kandi ushaka kwitera stress zo guteka, ucuza tuca tugukorera umuti, duteka ivyo ifungurwa hanyuma tukakuzanira. Hari abantu bafise iminsi mikuru ugasanga bakeneye maître cuisinier, tugenda tugaca tubakorera. Kesa twa kubakorera indya tukaziteka ama tukabashiriza ihiye, canke bagahitamo ko tubaha umufundi aza kubakorera kibanza. Byose birashoboka. Hari n'abanzana imiryango hajya kugira ati ndafise umuryango nshaka kuzana ngaha mu banyakirire, kandi baha komande tukayitegura hanyuma kazana umuryango tukawufungura kandi bagenda banezerewe. Yo mwavyumvise, reka tuve mu bya restaurant twigire mu by'ubuzima busanzwe bindi tubazo tutandukanye. Benjos nyegeza ku telefone, tuti muri party ya kabiri hama tumureka agenda gaburira abantu bazi ko baguma bakeneye ivyo bafungura. Uri tari ngomba kubaza tubazo tutandukanye n'ivyo nabikunda kubaza. Nibaze ko ataco bitwaye. Nta kibazo wenda kwizeye kandi kutaza kumara amazi. Ndatukishura. Go bro. Okay, reka duhere muri football. Barcelona canke Real? Yavayingora kwishura kubera ko kera nahora ndi mu Real. Ariko mugabo ubu kubera umwanya sinkino umwanya kurikirana inkino. Sinzi rero ico yifuza kumbaza. Ngomba kubaza yuko ukunda Barca canke Real? Real. Danke uri mu Real voilà. Uri umuki? Jenny Barcelona. Basi rero mba turabakunzi tongeye turi n'abana. N'abanzi hariya muri system. Muri system. Okay. Ukwezi k'umunani baza ko gufisa imisi ngahe? Ukwezi k'umunani. K'umunani. Noraski. Musubije kwishuri. Citran. Citran voilà. Hariho Inarunyonga. Wahora umwumva? Wibaza ko yavuka? Narunyonga avuka Ingozi. Voilà. Kuri kurabitora gose yo tuzaye. Guma hamwe. Bisa agapiri kabe karahana. Karahana. Kuno mbaza kuzatanga. Kabigubu jera gakarato kabigubu gerutwaye. Umusozi wa Heha. Wibatse kuri uyu muyihe ntara? Heha. Jumbura rira. Wow. Urabona rero wari sawa. Okay. Reka ndakubaza akandi. Uruzi ruvyironza. Rurashika hano rugahindura izina. Wibatse ko iryo zina ruhindura ruca gwitwa gute? Ruvyironza.
Oya cyana cyonze. Hagati ya Rusizi na Ruvubu. Hagati ya Rusizi na Ruvubu. Cheba Ruvubu. Wa, ariko mva kaje nakigwa. Ni nkoje. Nasi kumaye ABCD. Okay. Umukuru w'igihugu wa Kongo. Yitwa gute? Felix Chilombo Kisekedi. Wa. Ragitoye. Uburundi bureka gutsinda aretura. Muri football. Kariko bukina n'ikihe gihugu? Yaratsinze ale na retour. Hari haciye imyaka myinshi Burundi budatsinda. Namibia, Gambia, Croix. Nacibuka se Gambia. Rakibutse. Cya Namibia. Ndavyibuka. Aya. Uza kukirondera. Okay, nta nico ndakubwiye uze kukirondera uze kuronka umwanya kuva kwanza mu bintu byo guharura amafaranga. Reka wewe. Uvuye mu noto tugaye. Okay, ariko ndakwaza cyanyuma. Impene ivyara kumeza ngahe? Impene. Mama yangu. Abona ina. Impene ivyara kumeza ngahe? Chana kibajije papa canke mama natunanya no kuko je ntoroye impene. Okay, nameza ngahe? Amezi atandatu. Basi ingukundikira imisi ngahe? Nayiwe gute 21. Icira gitoyi. So wakoze cyane kutwitaba tumiro gacha. Urabona akabazo kumba kumbaza? Urabise akabazo kamwe canke mu birumba kumbaza amashi turangiza. Akabazo. Atakufise ni sawa reka turangiza. Yareka. Ntugenduko. Yena kubaje nawe wambaje. Icyo mbaza ni sawa. Okay. Mu bikorwa ukunda gukora ukunda iki? Mu bikorwa by'amaboko z'inguvu ziki. Mu bikorwa byose ikintu uvuga uti je ndakunda. Okay. Tuje twita hobbies cyangwa interests. Ndakunda cyane ibi bya journalism ndabikunda. Ndakunda vya montage ni kwa benshi batayibona. Koresha imashini cyane. Ariko kandi ndakunda no kurima. Mu ifungo ukunda gufungura iki? Ibintu byinshi bikozwe mu ifarine ni go yanje, ariko n'inyama nayo n'ikindi kintu. Ukunda byose. Ibintu bikozwe mu ifarine abari jari ibintu by'imikate bya pati bijya hamwe n'inyama. Urakunda sport? Cyane muri sport ukundike. Ndi umukaratumene imyaka myinshi burya. Yego, imyaka myinshi cyane. Kumbe nico gituma mpora mbona wambaye ya nyine bari tuko turikinira ariko nyine niyo sport nkunda. Ni sport ukunda. Na football? Na football. Oh. Good. Kubera umwanya mukereka ndakureke rero. Ndabashimiye. Yego mwaga. Mpaye hanyuma dusubire mu kazi. Dusubire mu kazi. Hanyuma ku mugoroba wibuke kuhaca. Ni kuhaca kwatoranya amacoma. Nama ndayihitana je nyamacoma iminsi yose. N'abakiriya ba Maurice Besete nayo bagiye kubwira ko coma ari ikintu cyambere. Gandaza gose gisumba ibindi byose. Ajya nta Kamenge nta muntu ashikana kwe. Nyamacoma nanje nama ndayihitana hajya ariko bafite n'ivyo bati biryoshe cyane. So mwakoze cyane kudukurikirana. Thank you.